Ingorane y'ubukene bw'amazi meza imaze igihe yibonekeza muri zone ya Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura irateye amakenga abanyagihugu. Ku bw'abo banyagisagara uduce tumwe tumwe turonka amazi umwanya muto cane haba ku mugoroba canke isaha 8 z'ubucagucagu. Aho rero abanyagihugu bari kurushi ngo nibo bashobora kuvoma ayo mazi. Uno munyagihugu avuga ko ibihe babayemwo muri kino gihe birengeye ubwenge bwabo. Turafise ikibazo nta no kugira cavuga aha mu Gihosha. Kaduga za Saint-Esprit, kaduga ngaha ku Mutangano, mu Kamenge hariya kuja Matafari. Ntihagira nima vyabaye Bugesera, basha amazi dukoresha nayo muri wa mwonga ngaha hejuru Nyamivuba. Amazi asa nabi, amazi ateye isoni. Twebwe twarengewe, uburagira n'ubwoba bwo kwinjira mu nzu uravye umuntu ukuriye amatwarete. Nyuma y'imisi 5 batabona nima ry'amazi rikoroka mu mabombo, isoko ryacu rivuga ko hari indwara ziturutse kw'isuku rike zimaze gufata abana. Hariho byari bikigendeka tukibona n'isaha imwe yo mwijoro bakaduha amazi, ariko turamaze iminsi 5 tutagira namba. Abana batanguye gufatwa n'ingwara zo gucibwamwo. Twarageregeje gusemerera ku babijejwe bose, ariko tubonye n'ubundi twosura gusemerera twagira dusabe jide zo yikubita gashi mudufashe gutabaza. Amakuru twakuye ku bitaro vyitiriwe umwami Harede biri ngaho nyene muri zone ya Gihosha amenyesha ko hari abana babiri bari muri ivyo bitaro bitewe n'ingorane zo kuribwa mu nda. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka abarongo ishirahamwe Regidezo kugira ngo twumve ico babivugako.